Ndabaramukije mwese bakunzi ba Emotion Talent TV, ni Abdul Uwimana abaramutsa. Ndababwira nti mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese ahari canke bivanye n'igihe aboneye iki kiganiro, ariko nongera ndababwira nti ikaze cyane kuri Emotion Talent. Nongera nshimira kandi abamaze gukora subscribe, kubera yuko ababa bariko baradutera intege, na cyane cyane yuko iyo dushize ko ibiganiro bagenda ikibiriraho baca babibona. Imana rero ibahezagire abamaze kubibona, ariko nawe uravye iki kiganiro ukaba wiyumviriye guca ukora subscribe, Imana iguhezagire ku by'ukuri. Ni ibintu by'ubugabo cyane. Ego mbohama rero kuri uyu munsi sindabatebera, tugira tuje mu bavandimwe mu bavukanyi b'abanyamurenge, ariko dutangurira mu Rwanda twihanganisha umuryango wa Colonel Tom Byabagamba yaraye yitavye Imana, ariko sinzi ko ndacakurikirana inkuru yiwe cyane, sindamenya byinshi, ariko ku by'ukuri umuntu naho yoba yarigeze kuba mubi, ariko iyo umuntu apfuye usanzwe ufise umutima wa kimuntu urababara. So twihanganishe rero famiye yiwe, twihanganisha umuryango wiwe. So rero ku bintu ngiye kuvuga ku banyamurenge, abanyamurenge bantu banje, bantu b'Imana, ni bamwe mu bantu novuga yuko jewe bambabaza cyane. Naraye mbonye akavideo k'abasore bari muri Kenya, begeranirijwe hamwe ngo bagomba kuja mu gisirikare canke mu kuja mu nyeshamba muri Kongo. Baba babahamagaye bakabasensibiliza kugira ngo baje kwifatanya na twigwaneho mu kugwanya leta yabo ya Kongo. Abo basore rero bambabaje cyane, na cyane yuko jewe mu gihe namenya abanyamurenge nabamenya ari abantu nibaza yuko ari abantu abo twabanye nabo nari abantu bari smart mu bwonko, bafise ubwenge, ariko ku by'ukuri hariho abanyamurenge b'ibifobagane, womengo wa mugani wa babandi ngo barahawe indaramabuno, umengo Kagame yarabahaye indaramabuno canke yarabahaye inzaratsi. Ku by'ukuri ku buryo ubona abana bariko barashirira mu ntambara za Kongo ukumva birakubabaje. So ntaraja kure rero, hariho umusore w'umunyamurenge yavuze ijambo ryiza cyane rinkora ku mutima. Aravuga ngo intambara zitegurwa n'abanyabwenge, bakazitegurira mu biro, bakazitegurira mu makaye, zarangiza zikagwanwa n'ibijuju, ibirofa, abantu badafise ubwenge, abantu kabisa badafise ubwenge. Nukuvuga ngo ibi bintu uyu mwana w'umunyamurenge aka kantu yarakiyumviriye ko cyane kabisa, kandi kanteye kwiyumvira. Ariko nkibaza ngo kubera iki abanyamurenge batumva impanuro za bene wabo, cyane cyane bene wabo bo mu Kagara, bakemera bakaba ibifobagane bya Kagame, akabatuma iyo ashaka, bakagenda guherera mu ntambara zabo, mu ntambara batatanguye, batazi uko zatanguye, batazi naho zatanguriye, batazi n'uwazitanguje, batazi n'inyungu abifisemo, bakemera bagahonya ubwoko. Kubera iki mvuze ikintu bita guhonya ubwoko? Nukubera yuko abanyamurenge ku by'ukuri b'ibifobagane, iyo ubiravye womengo hariho umuntu yabatumye ati nimugende murimbura ubwoko bwanyu. Uti kubera iki? Nukubera ko nzi neza yuko ubwoko budafise abagabo buba bwararimbutse. None
ko intambara za Kagame zibamaze ko abana b'abahungu zikabamara kw'abagabo, mwumva ubwo bwoko buzosigarana iki? Namye numva bavuga yuko ngo Tshisekedi ngo ashaka kubarimbura, ariko ku by'ukuri ugiye kubiraba neza ushobora kuvuga yuko ubwabo abanyamurenge cyane cyane b'ibifobagane canke abanyamurenge b'ibifobagane ari bo bariko baramanisha ubwoko bwabo bongera banirimbura mu ntambara zitabafitiye akamaro na gakeya, zitabafitiye akamaro na gakeya. Ejo bundi numvise umugabo bita Azarias Ruberwa namba ntihenze ashobora kuba yarigeze kuba vice perezida mu gihugu ca Congo. Yifatiye mu gahanga umugabo umunyepolitike w'umunyekongo bita Martin Fayulu, ngo kubera yuko Martin Fayulu yari yavuze yuko abanyamurenge ari abanyarwanda. None hatangura kutubwira ukuntu abanyamurenge batanze ubwoko bwa Fayulu muri Congo, avuga yuko ngo nimba ntihenze ngo uwo Fayulu yoba ari umuruba sinzi, bavuga yuko rero ngo abo bo mu bwoko bwa Fayulu bo baba baravuye nimba ari muri Angola, nimba ari muri Gabo, sinibuka igihugu yavuze. Ariko birantangaza, ikintu cantangaje muri ibi bintu ni giki? Ikintu cantangaje muri ibi bintu nukubona uyu mugabo Azarias Ruberwa aronka inguvu nyinshi cyane no guca aja kuri space hariya kuri X akaja kwishura Fayulu, atamunyamurenge numwe nigeze mbona yishura Tito Rutarimara ku bintu Tito Rutarimara yavuze igihe bariko baribuka abanyamurenge ku nshuro ya 2022 abanyamurenge baguye mu Gatumba, abo tutibagiwe ko bishwe n'inkotanyi. Arababwira ati mwebwe muri abanyarwanda ariko abanyekongo. So jewe nshaka kumenya ese u Rwanda rwabayeho imbere ya Kongo? Ni gute nimba abanyamurenge barashitseyo muri Kongo imyaka hafi majana ngahe, Kongo ikitwa Kongo ibasanga bari muri Kongo, bigenda gute ngo bitwe abanyarwanda? U Rwanda rusumbye imyaka Kongo? Ivyo bintu rero nkavyiyumvira bikambabaza ukuntu abanyamurenge ku by'ukuri bagenda bakamara ubwoko bwabo mu ntambara z'umuntu w'umugizi wa nabi yitwa Kagame, ariko bakemera ku by'ukuri akabamarira ku icumu, kandi kuko bakaguma hariho ikintu nabonye, intama murayizi canke impene canke ayandi matungo, uyijana kwibagiro ikabona izindi ziriko zirabagwa, igenzi yayo ikabona bayiciye umutwe, ikabibona ikagumirisha ubwatsi bw'ihande y'icukiro y'ibagiro, bakayikura ku rushato ikagumirisha ubutumbutumbu, ya ntama ikagumirisha, bakayikura kw'ibinono, ya ntama ikagumirisha, bakayikatagura inyama igahera, ya ntama ikirarisha, gushika yaho bazogenda nayo bakayifata nayo bakayizana bakayikerera itavuze. Abo nibo banyamurenge, abo nibo banyamurenge bariko baraherera mu ntambara zidafise agaciro, zibatazi zifise benezo, aho kugira ngo bavuge bati mwabantu mwe murabona abagabo bacu canke abasore bacu abana bacu baraheze, uku niko kurimbuka k'ubwoko. Kagame yarababwiye ati nimba atari Kabarebe ngo yarababwiye ngo hariho inzira zirenga 1000 zo kuzobakuriye iwanyu, ariko bo bakabanya gusa bagira bakora ibintu by'uburofa baja muri zo mbazo kukisha. None ukibaza
abantu bagenda bamwe bari muri za Amerika, abandi bari hehe, bagakora amakotizasiyo yo kugira gute, yo guterera muri izo ntambara. Ikintu cyonyine n'abanyamurenge basabwa ni ukwifatanya na Tshisekedi, bakifatanya na leta ya Kongo, ibisigaye bagasigara babibaza leta ya Kongo. Icyo cyonyine nicyo basabwa. Ntibasabwa amabatayo y'abasoda, ntibasabwa inkoho, ntibasabwa iki. Nta kintu na kimwe basabwa kugira ngo baronke amahoro atari ukumenya leta yabo hama bakayishyigikira. Ariko barabyanka, bakagenda bagashyigikira u Rwanda rukaza rukica abanyekongo, rugakora jenoside. Iyo jenoside ikitwa iy'abatutsi, hanyuma aba banyamurenge nabo bakabashyira mu bwoko bw'abatutsi. Kandi reka babubashiremo niko, kuko iyo bavuze ngo twe turi abanyamurenge, Tito Rutaremara arababwira ati ntabwo muri abanyagasozi, mwebwe muri abanyarwanda b'abanyekongo. Kandi ntibagire icyo bishura, ariko Fayulu bagashukwa ku munwa bakajya kumwishura. Fayulu se atandukaniye he na Tito Rutaremara? Batandukaniye he ku by'ukuri? Ibi bintu rero abanyamurenge birababaje, kandi igitangaje, ndababwiza ukuri bantu mutwumviriza, abantu abumviriza Emotion Talent, nagira ndababwire yuko ku by'ukuri turwane RDF AFC/M23 muri Kongo iriko irakubitwa cyane. Bariko barapfa nk'indagara. Sinzi nimba abantu bigeze kubona filime za Vietnam, ukuntu bahora batwereka abanyamerika, umunyamerika umwe arasa ibatayo zitatu z'aba Vietnam. Niko na twirwaneho na AFC/M23 yabo bari na RDF bariko barapfa muri Kongo. Ariko nukuri umengo ntavyo babona. Ariko ibyo byose bakabigira kubera iki? Barababuza kuvuga yuko bariko barapfa ku rugamba, kugira ngo na twana turiyo za Kenya turi hehe tubandanye tubajoyininga natwo dupfe. Kuko icyo Kagame shaka nukurimbura ubwoko bw'abanyamurenge, ariko abanyamurenge ntavyo babona. Ibi bintu rero birababaje. So abanyamurenge rero nagira ndabagira inama mwisubireho. Icyo mukeneye gusa nukumenya yuko mufise perezida wanyu wa Kongo Felix Tshisekedi, mukamushyigikira, mukareka gushyigikira u Rwanda, amahoro akaboneka mu gihugu cyanyu. Nta bindi, nta kintu na kimwe Kongo yahaye ubwo mwebwe yahaye. Mu banyamurenge umuntu ataraboneka yo gusa ni perezida wuzuye, nayo aba vice perezida, aba ministre, abashinga amateka, abasoda, aba generali murafise. N'ubu generali Gasita muri aka kanya ngira niwe yatanguye amabanga ariya Irumbashi. None mushaka bigende gute ku by'ukuri? Ni ikibazo gikomeye. Abanyamurenge mwiga ukuntu mushobora gusubira ku bwoko bwanyu, mureke kwirimbura mwebwe nyene. Abagabo b'abanyamurenge barahereye mu ntambara ya Kagame, abahungu b'abanyamurenge barahereye mu ntambara ya Kagame. Hari aho mwigeze mubona ubwoko bw'abagore? Ko hasigaye abagore gusa, abapfakazi. Aba banyamurenge bameze mengo niyo mpamvu Kagame yabise bifobagana. Ariko respect ku banyamurenge bakagara, Imana ibahezagire. Ariko abanyamurenge b'ibifobagane mumarishije ubwoko bwanyu, nta bwoko bw'abagore bubaho. Mu bwoko bwanyu hasigaye abagore gusa, bizogenda gute? Muririmbuye koko, murabyemeye? Okay, ibyo reka tubiveko. Akandi kantu nagira mvuge ko nakantu kajanye n'umugabo yita Olivier Nduhungirehe. Namye niyumvira nti se nk'ubu Olivier Nduhungirehe yoririmba ngo muri abana babi, ngo kuki mutambwiye kukinisha inkotanyi, zikakumva zikagukubita agafuni, zikaguha agafuni, ati muri abana babi. Mugani woraho ati muri abana babi. Ubu Olivier Nduhungirehe yovuga ngo abantu n'abana babi, hari igihe batamubwiye. So abantu rero ntabwo babona muri bijya bintu byabaye kuri Olivier Nduhungirehe. Abantu benshi twagiye tubikuramo buri muntu iciwiwe. Jewe ikintu nakuyemo muri ijya saga yabaye
ijya saga yabaye kuri Olivier Nduhungirehe, ikintu ca mbere nakuyemo, Nduhungirehe afise imitekerereze mikeyi cyane. Nduhungirehe wenyine ubwiwe arabizi ko jewe mfatiye kuri jewe mperuka kumwumva Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga akantu k'igifaransa hari mu mwaka w'ibihumbi 2003 amaze gukora yantuzenyi ya nkinamico y'amatora hamwe y'ibye Twagira Mungu amatora amajwi akaba umukuru w'igihugu. Mukurahira kwiwiwe yarahiye mu ndimi umengo 3 namba atari 4 n'igifaransa carimo n'igifaransa carimo. Kuva 2003 sindigera asubira kumwumva Kagame ariko aravuga ururimi rw'igifaransa. Ukibaza Olivier Nduhungirehe bigenda gute ngo afate agende gushwanira abantu ngo ntibazi igifaransa kandi abizi yuko na shebuja atagivuga atanagikunda. Ivyo bintu nico onye kiri mu byo Olivier Nduhungirehe wazize. Igifaransa carakagukoreye ndakurahiye. Ni gute urabizi yuko Perezida Kagame wenyene naho yo bari muri Francophonie birangira akoresheje icyongereza, naho abari mu Bufaransa kwa Macron Kagame ntakoresha igifaransa akoresha icyongereza. Warangiza ukaja guhora abamenyesha amakuru ngo ntibakoresheje ngo bavuze igifaransa nabi. Ubwo rurimi Kagame ntiyarwize n'abavuye i Buganda benshi ntabwo bazi. Warangiza ugashaka ngo baruvuge neza nabi wanyuze. Olivier Nduhungirehe ariko Olivier Nduhungirehe abantu baramubwiye ati mwana wa mama gerageza ahubwo uvugira abahutu bene wanyu bapfuye bagowe bariko baricigwa muri Kongo. Akomeza asiga amavuta, inkotanyi zisiga amavuta arazitotobeka, zirangije sha zimunyaho shaho zaraye zimuneye musenzi. Nduhungireho inkotanyi zamurunzeho ikirundo cy'amavyi, umwanda mukuru kabisa, zimuvuruguta muri wese kabisa, zimusiga amazirantoki karahava. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, umuntu bosi wawe akakubwira ngo uri hajya yamubwiye ngo nimburamukoro, mubwiye nimburamukoro ngo ntacyo bamaze, ngo ntibaba bafite ibyo bakora, nuko ngo ntabyo mufise mukora. Ariko Nduhungirehe mwa abantu mwe mwumva ukuntu jewe nabonye yuko ari umubono canke ibintu yakoze abigiramo ubwenge buke. Nduhungirehe wewe uraja guharira na shobuja, Nduhungirehe wagize gutya bikunanira gukavaringa amakosa n'ubwicanyi bw'inkotanyi, birangira shobuja utumye agenda i Washington DC muri Amerika gusinya amasezerano y'agacamutwe. Birakunanira, diplomasi irakunanira gushika yaho shobuja bagenda kumusinyisha amasezerano y'agacamutwe. Warangiza gusa wewe ibyo urata gusa akaba ari igifaransa, ngo bavuze igifaransa nabi. Byarakunaniye, diplomasi yarakunaniye kugira ngo ukize shobuja umukure mu menyo ya rubamba, ufukafuka amakosa yiwe za genocide zose yakoze muri Kongo zifukafuke. None uyu munsi ziriko ziramufata mu minsi azoba ariruka amasentare. Warangiza ukaja kurata igifaransa, ubwo se igifaransa kiruta diplomasi yari yaragushinze gukora. Olivier Nduhungirehe waraye mbabaje kweri, nari nzi yuko uri umuntu afise ubwenge, kumbe wagara ku gifaransa gusa. Umugabo yagara ku gifaransa gusa akaba ari nacyo ashaka gukangisha abantu Kagame yikundira. Shabaraye bakunereye kabisa. Kukunera ni terime nyarwanda, ico si kirundi bagenzi, murambabarira. Iyo ni terime nyarwanda. Iyo umuntu mukoreye ibishetani canke bakamukorera ibintu bibi mu bantu, abanyarwanda
mu rurimi rw'ubu muri cya kinyarwanda kibi baravuga ngo bamunereye. Nduhungirehe baraye bamunereye. So nuko bimeze ariko Nduhungirehe yarayahuye n'uruva gusenya. We icyo akora gusa ashaka yuko abantu bakontorora ururimi rwa Macron bakaruvuga neza, ariko diplomasi zo kurokora shebuja ngo ntaje kubambwa ku musaraba zaramunaniye, yarangiza akaza yidunda n'amakositime. Niyo mpamvu bakubwiye yuko uri mburakimazi, uri mburamukoro, nta kintu ufise cyo gukora, uragiye rero. Ariko reka mbwira abanyarwanda n'abandi bameze nka Olivier Nduhungirehe, ndababwiza ukuri, nta munyarwanda ariho azonabaho yarazi gusiga neza shebuja amavuta, cyangwa yarazi gusiga FPR amavuta nk'umunyarwanda bita Bamporiki Edouard. Ari he? Mugire ubwenge. Tubabwira FPR Kagame nta mukunzi agira, si umututsi, si umuhutu, si umutwa, we wicaraba n'inyungu ziwiwe. Niyo mpamvu amaze abanyamurenge, niyo mpamvu amaze abatutsi, niyo mpamvu amaze abahutu muri Kongo, kandi ibyo byose arabikora yarangiza agakoresha mwebwe, yarangiza akabategeka no kujya gupfukapfuka ibyo mwakoze. None ubu Nduhungirehe urusha igihagararo cyiza cyane ibikorwa umututsi mwene wabo na Kagame Tony Byabagamba cyane usumba Kayumba Nyamwasa, usumba Rwigema, usumba Kayitare, usumba Babayingana, usumba Babunyenyezi. Ego uri umuhutu yakoze neza gusumba Seti Sendashonga, uri umuhutu yakoze neza gusumba ba Bemu, gusumba Barizinde, gusumba Bakanyarengwe. Wewe wokori hari ikintu wokorera kwera isumbi niyo yatwara yovugwa igakira, siyo yamwishe baramwimye uruhusha rwo kuva mu Rwanda ngo aje kwivuza mu mahanga. Ibyo ntabyuzi. Kanyarengwe yazize ingwara yovugwa igakira, baramwima visa, baramwima nako pasiporo yo gusohoka ngo agende kwivuza mu Buhinde, barayimwima. Kanyarengwe apfa gutyo. Uzompaririza azombwire, jewe ibyo ndabizi, narabyumvise. Nuko so namwe rero banyamurenge b'ibifobagane, mumenye yuko Kagame ntaraba ubwoko. Ntimugire ngo muri ku mututsi, ngo turi ngo yenda ubu azatwumva. Abumva iki? Yumva inyungu, yumva zahabu, yumva korta, nta bindi buzubwira Kagame. Numva Kagame adafise korta, atafise na cobalt byo muri Kongo, igisoda ntigihembwa. Nimuraba nabi muzogira ingorane, n'ubundi muracazifise. Ngubwo ubwoko bwanyu buraheze, nta bagabo mugifise, musigaranya abagore. Namwe muzombwire umunyamurenge azobona iki kiganiro, n'umuntu atari umunyamurenge azi mugenzi wiwe w'umunyamurenge, azomumbarize ati ku ubwoko bwanyu busigaranya abagore, ubwoko bw'abagore bubaho. Muzobambariza icyo kintu gusa. Okay, reka mpereza aha. Ndabashimira abakoze subscribe, shimira na wewe uri bugerageze gusharinga iki kiganiro n'umuntu umwe gusa, hanyuma Imana ibahezagire. Ariko tugerageze kubandanya duhanura bene wacu murenge bakiriye ko ntabwo biri kubamara atarwamara ubwoko. Respect.